Yesu ashimwe. Banje kubaramutsa mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tutaratangura ubutumwa bw'uno munsi, nashatse kubanza gushimira abatubaye hafi mu gihe bitari byoroshe, kumbure bamwe ntibashoboye kubimenya, aho twabuze mabukwe umunsi wa Pasika nyene mu iryo joro yaritavye Imana inyuma yo kugwara umwaka umwe bimugora guhema, ubu araruhutse. Yari umukozi w'Imana kandi tufise ivyizigiro byo gusubira kumubona. Madame yari yaciye aja muri Amerika, aragenda kubana n'umuryango muri bijya bikorwa byose by'amaziko. Yaje muri iyi ndwi rero, abadusengeye Imana ibahezagire cyane. Hanyuma reka tudatebeje rero tuzingura Biblia mu Banyefeso igice ca mbere umurongo wa 21 hama no muri Matayo Matayo 21 naho nyene 30 umurongo wa 33 kugeza ku murongo wa 42. Muri iyo minota 20 isigaye turabe ko Imana ivugana natwe biciye mu ijambo ryayo. Abikorosayi nihenze navuze Abikorinto kandi ari Abikorosayi. Abikorosayi igice ca mbere ku murongo wa 21 havuga ngo namwe abari batandukanijwe n'Imana kera mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu nivyo mwakoze bibi, none yabuzurije nayo. Reka ngeze ngaha kwanza. None yabuzurije nayo. Hariya muri Matayo naho, Matayo 21 ku murongo wa 33, umugani w'abarimyi babagararije. Nimumvire ubundi mugani. Habaye nyene urugo yateye uruzabibu, aruzitira uruzitiro, yimbamwe ubwato bw'ikinogo, yubakwamo umutara, arusigarana abarimyi, aja mu mahanga. Nuko igihe cy'iyera kigomba kugera, atuma abakozi biwe kuri ba barimyi ngo babahe inzabibu ziwe. Maze abo barimyi bafata ba bakozi biwe, umwe baramushishagura, ubundi baramwica, ubundi bamutera amabuye. Yongera gutuma abandi bakozi barengeye abambere babagira kuno. Hanyuma abatumako umwana wiwe ati bazosonera umwana wanje. Abo barimyi babonye wa mwana wiwe baravugana bati urya niwe samuragwa, nimuze tumwice tuze twegukire umwandu wiwe. Baramufata bamuhindira inyuma y'uruzabibu baramwica. None nyene uruzabibu yizira azobagira ate abo barimyi? Baramwishura bati abo babi azobica rubi. Uruzabibu ari usigarane abandi barimyi bazohora bamuha inzabibu igihe cazo. Yesu arababaza ati naho murasoma mu vyanditswe gwibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka. Ivyo byavuye kuhoraho kandi nigitangaza mu maso yacu. Imana ishimwe cyane. Aya niyo majambo tugiye kuvugana ko, kandi ubutumwa bw'uno munsi bwitwa ngo turakeneye umuhuza atwuzuza n'Imana. Hindukira mugenzawe umubwira uti urakeneye umuhuza. Hama tugiye kuraba mu bice bitanu uburemere bw'ikibazo twari dufise. Nico ca mbere. Kigira kabiri uburemere bw'igikorwa cateza gukorwa kugira ngo twuzure n'Imana. Kigira gatatu uburemere bw'ubwiza n'ubutore by'uwo atubera umuhuza. Ikigira kane uburemere bw'uburyo Imana yakoresheje mu kutwuzuza nayo. Ikigira gatanu uburemere bw'uwo
bw'umwimbu canke ivyamwa vyavuye muri uko kuzuza. Yesu ashimwe cyane. Duhereye kuri ico cambere, uburemere bw'ikibazo twari dufise, kuvuga ikibazo catumye dukenera umuhuza canke uzana ukuzura. Twabibonye neza no muri uwo mugani Yesu yaciriye abantu na cane cane abafarisayo. Yavuze ko hari abarimyi yabubakiye uruzabibu rwiza aranaruzitira, hama ariko kurikoreramo bashima bati mwene uruzabibu yatugiriye neza, yadushize ahantu heza, yaduhaye ibishobora kudutunga, ibishobora kudufasha. Baciye baba abagararije, baronona uwo murima. Jewe hari igihe nibaza ati naho Bibiliya itabivuga ati kumbure bisha abo bakozi kuko babaye ibigaba batarimye neza, bari kuhava babura raporo nziza canke umwimbu mwiza bahereza mwene umurima, bagaca bavuga bati aho barazatora ikosa nibinjira, reka ahubwo tubirukane tubice, hama kugeza aho byagenze uko byagenze. Ariko kandi naho yari karavuga ku bafarisayo cyane cyane, iyi si yose ni uruzabibu rw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Aho umwana w'umuntu yakoze icyaha hariya muri Edeni, isi yose yarononekaye, kandi isi yose abana b'abantu bose baja mu mugararizo. Imana dufashe cyane. Twari muri kondisiyo yo kugarariza Imana, yo kutubaha Imana. Mwumva uburemere bw'ikibazo twari dufise. Tugiye hariya mu ba Roma igice ca mbere, turabona imirongo idufasha kubona condition ngeri ibintu byari bimeze. Abaroma igice ca mbere, uburemere bw'ikibazo. Abaroma igice ca mbere ku murongo wa 21 kugeza 24. Kubera umwanya ari muto ngoma nsome. Kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana, ntibayishime, ariko bacitse abiyumvira ivy'ubusa, imitima yabo y'imburabwenge icura umwiza. Biyise abanyabwenge bacika ibipfu. Icyubahiro c'Imana idapfa baragikaba ngo basenge ibishushanyo bisa n'umuntu apfa, n'ivy'ibiguruka, n'ivy'ibigenza amaguru ane, n'ivyikwega inda hasi. Nico catuma Imana ibaheba ngo bakore ibiteye isoni, bumvira ivy'imitima yabo yifuza, bonone imibiri yabo. Kuko ukuri kw'Imana bagukavye ibinyoma, bagasenga bagakorera icaremwe, bakakirutisha iyakiremye, niyo ikwiye gushimwa ibihe bidashira. Imana dufashe cyane. Aho turabona ko umwana w'umuntu amaze gucumura, amaze kuja muri uwo mugararizo, ntiyagumye aho nyene ati turagararije, yaciye ahindukira atangura gusenga ibintazi, agatangura gusenga amabuye, agasenga ivyaremwe mu gishingo cyo gusenga umuremyi. Hama n'ingeso ziwe zitangura kononekara, atangura kumera nabi mu ngeso ziwe, yifuza bibi, akora bibi, hanyuma arononekara. Nitwosubiramo mu isezerano rya kera ritwereka neza ingene abantu bagiye barononekara mu ngeso zabo kugeza ku gihe ca Nowa. Naho Imana yatanguye gushasha kuri Nowa, byarasubiye kuri wa munara w'Ibabeli, byarabandanije kugezaho Imana igomba itoranye ihanga umukiza zose hava avukiramo, yarinze kumukura mu nzu y'abasenga ibigwamana. Imana idufashe cyane, kuko abasenga Imana y'ukuri bari babuze ku isi. Irinda gutora Abrahamu imukura mu basenga ibigwamana, ati naho wavutse wigisha ibigwamana, je ndi Imana rurema, ndakwiyeretse ingo zo kwereka igihugu nzoguha. Imana ishimwe cyane. Ico nico kibazo twarimo, ubwo ni buburemere bw'ikibazo twari dufise. Muri iyi minsi kandi duhora tubona ibiteye ubwoba kuri televiziyo. Hari intambara ya Ukraine na Russia, turabona nk'igisagara ca Mariupol cononwe n'amabombe, igisagara kinini kingana na Bujumbura gisigara ari carabomowe n'ayo mabombe. Abantu baho basigara bafise ihahamuka, benshi barapfuye, abandi barakomeretse, abandi basigara binyegeza mu kuzimu kugira ngo banyegere. Ivyo vyose uko kijya gisagara kimeze, kandi cyari ciza gikayangana, cyarimo abantu benshi, cyari mu butunzi, cyarimo imiduga myiza, amazu meza, none ubu bihindutse uko niko na yasi nziza Imana yarema yabaye.
Imana idufashe cyane. Uko niko byabaye ngaha mu isi harononekaye, hakwiye byinshi, hari byinshi byo bikwiye gusanurwa, harimo n'ibyaremwe n'ibidukikije byose byarahahoneye kubwa umugararizo w'umwana w'umuntu. Reka tubandanye hajya muri Roma nyene, Abaroma igice c'8 umurongo wa 20 kugeza 22. Tuvyigwa yuko n'ivyaremwe ibyasigaye inyuma muri uwo mugararizo n'ivyo bintu bya dushikiye uko kononekara kw'isi yose. Havuga ngo kuko ibyaremwe byagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi, kandi si byo byavyigombeye, ariko byagizwe niyageze ko biganzwa bityo kugira ngo vyizigire yuko navyo bizocungurwa, ngo ntibibe bija vyo kubora, bizohabwa umwidegemvya gufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana. Kuko tuzi yuko ivyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu. Uduze hejuru ku murongo wa 19 naho, kuko ivyaremwe biteze uguhishurwa kw'abana b'Imana biguhahamiye cyane. Imana ishimwe cyane. Ivyaremwe nabyo nyene vyarononekaye, hama nabyo nyene biti hamwe umwana w'umuntu yoronka umusanasana mu ngeso ziwe, yoronka umukiza, yoronka inyishu y'ikibazo c'icaha. Nibi byose vyononekaye mu bidukikije, twoca dukirirwamo, twoca turonka natwe ukwidegembe, twoca turonka ugucungurwa no kuzura niyo Mana. Rero n'ibyaremwe biraniha birindiriye uwo mukiza, birindiye uguhishurwa kw'abana b'Imana. Imana idufashe cyane. Ubwo ni bwo buremere bw'ikibazo twari dufise rero. Ariko kandi ikigira kabiri ni uburemere bw'igikorwa cyo kutuzuza n'Imana. Nticyari igikorwa coroshe, kuko tugarutse kuri cya gisagara cya Mariupol, byasaba uhashika atangure kugereke igibuye kuri yindi, asubira kubaka agasanura ibyasambutse. Kuko ibyasambutse navuze ko ari buryo bwinshi, hari bidukikije, hari ingeso, hari na condition uko twisanze inyuma yuko icyaha cinjira mu isi. Rero ivyo bigaragarira he? Tugiye hariya mu Banyefeso 2, naho ntimuhasome nta mwanya dufise, ariko aha mu Banyefeso 2 ku murongo wa 1 kugeza 5 tubwirwa yuko twari dupfuye twishwe n'ibicumuro vyacu. Nukuvuga twari dukeneye utugira bazima. Habandanya havuga ngo twagenda nk'uko isi igenda. Bisobanura yuko ikibazo twari dufise nuko twari dukeneye uduhindura ingendo, ngo twumvira umwami w'abaganzi kirere ari we Satani. Bisobanura yuko twari dukeneye uwundi mwami twokorera yodukura mu buja bwa Satani, ngo twakurikira ivyifuzo vy'imibiri yacu. Bisobanura yuko twari dukeneye uwundi yoduhindura ivyifuzo, ngo twarabo kurakigwa, twari dukeneye uwo kudukurako ugo rubanza. Epfo ku murongo wa 12 ngo naho ngo mwari mutandukanye na Kristo, mwari kuri y'amasezerano, ngo mwari mwisi atavyizigiro mufisi kandi mutagira Imana rurema. Ibyo bisobanura yuko twari dukeneye utwigiza hafi. Ubwo ni bwo buremere bw'igikorwa cyari gikenewe gukorwa kugira ngo tuzure n'Imana. Nticyari coroshe, ni kibazo kitari coroshe. Utwibutse intambara ya kabiri y'isi ya Hitler, ego yarabaye intambara y'igisoda kimwe ku kindi, by'ibisoda byinshi bigwana, ariko harabaye ikindi kintu c'ihonyabwoko. Hitler yavuze ati abayuda ngoma ndabamare kwisi, arabegeranya abashira mu camp de concentration, abashira arabugaranira ahantu, kandi muri aya makambi zari bari uburyo bwo kubica gusa, kubica. Kandi hishwe abayuda barenga 6 miliyoni ico gihe. Niryo honyabwoko rinini rimaze kuba mu isi. Ni ibintu bitangaje cyane, ariko abo bantu uravye amafoto yabo ingene bari bameze birateye agahinda. Buri munsi bica nk'abantu 1000, babinjiza mu cumba bakacugarana, bakaca bashiramo gazi kugira ngo impwemu zabo zihere. Hamo abo nyene
abo nyene barindiye kwicwa ejo baca babazana ati terura ivyo biziga mube abakozi bacu ejo ni mwebwe ariko no munsi mudufashe baraterura bajana mu kindi cumba aho ivyo biziga byose vyaturirwa umwanya wose hanuka inyama z'abantu ziko zirasha mande dufashe cyane abo bantu rero bari barindiriye iki gupfa gusa gupfa zikindi uravye amafoto yabo bariko baricwa n'inzara bamwe bishwe n'ingwara abandi bicwa nabi bishu uko nyene bashigwa muri vyo vyumba byo kubica ariko umunsi umwe abari basigaye bararokoka Yesu ashimwe cyane haraje abaza kuri aya makambi bagwana nabo badage ati ibi nibiki tubonye abo n'abantu kweri kumenga n'imizimu n'abantu bagenda ubona imbavu zose ziri hejuru abo bantu nta byizigiro bari bafise ariko umunsi umwe babonye uza kubatabara manifashe cyane nta byizigiro nabitoye bari bafise natwe niko twari tumeze nta byizigiro nabitoya murumva uburemere bw'igikorwa cyateza gukorwa kugira ngo tuzure n'Imana wabiciye iryo nino ikigira gatatu uburemere bw'ibwiza n'ubutore by'uwo atubera umuhuza Yesu ashimwe cyane tuje hariya mu bikorosayi abikorosayi muri imisi mpwe w'Imana ngumavugana nanje kuri ivyo ndiko ndacigisha harya mu gikungu kandi harimo ibintu byiza cyane bitwereka ubutore bwa Yesu Kristo tugiye mu bikorosayi igice ca mbere ku murongo wa 15 kumanuka kugeza ku murongo wa 19 na 20 havuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka tiko turavuga ubutore bw'uwo muhuza kwikibazo cyari kimeze uko cyari kimeze vyasaba umuntu adasanzwe vyasaba udasanzwe yokemura ico kibazo nguyu rero ngo niwe shusho y'Imana itaboneka niwe mfura mu vyaremwe byose ntimwibaze ngo yararemwe oya kuva imfura mu vyaremwe byose ni kuvuga imfura niwe samuragwa nivyiwe niko bivuga yarabiremye nivyiwe ntashobora kwitwa icaremwe kuko umurongo ukurikira uvuga ngo kuko muri we ariho byose vyaremewe ibyo mu isi mwijuru no nivyo mu isi ibiboneka nibitaboneka uri intebe z'icubahiro uri ubwami uri ubukuru uri ububasha byose vyaremwe nawe biremegwa kuba ivyiwe we yabayeho byose bitarabaho kandi muri we byose niho bifataniye ivyo tubonesha amaso byose byaremwe na Yesu kandi naho isi yagararije Yesu ntiyaciye atera ibiti ugisi ati muri we niho byose bifataniye nukuvuga no munsi ububasha bwa Yesu bwo kurekura wocupfa impwemu zawe zoca zicika na jewe nuko ibyaremwe byose ubaha Imana utubaha Imana ubugingo ufise muri ako kanya muri segonde impwemu ufise uhema nikubwo ububasha bwa Yesu Kristo Imana ishimwe cyane uwo niwe yatoranijwe ngo atubere umuhuza ku murongo wa 18 niwe mutwe w'umubiri nibo shengero kandi niwe tanguriro niwe mfura mu kuva mu bapfuye kugira ngo abe agaheta muri byose afise ikibanza ca mbere yaragisanganywe ariko kubw'igikorwa yakoze ubu afise ikindi cubahiro cubanesheje kuko Imana yahimbawe nkuko kunengesera kwayo kosa kuba muri we 19 kandi yahimbawe no kumuha kuzuza vyose nayo niyangorane ngo ninde yo tubera umuhuzo ninde yo kuzuza n'Imana ninde yo kuzuza ivyaremwe n'Imana ngo yahimbawe no kumuha kuzuza vyose nayo ari byo mu isi ari byo mu ijuru izanishije impore amaraso yo kumusaraba wiwe Yesu ashimwe cyane tugiye rero kuraba ubwiza n'ubutore byo turabona ko ari udasanzwe jewe nta masinema menshi naravye nkiri muto kuko abavyeyi banje bati hariho amasinema utakwiye kuraba ariko hariho isinema ya Rambo Komando hariho wasanga mu ntango y'iyo sinema ati yo abanyeshuri baranyurujwe n'abagizi ba nabi igisirikare cyose kikarabana ati none tugenze gute bakabwirana nta wundi dukeneye atari umuhinga dukeneye Rambo
ko ari wagenda. Iyo ikibazo kibaye ndanse haraba abahizi barondegwa bahangana n'ico kibazo. Ivyo ni mareresi byo ngaha mwisi, ariko bitwisha yuko iyo ikibazo gikomeye so wari wese ashobora kugikemura. Ijuru n'isi bararavye uwo shobora kuduhuza n'Imana, baca babona uwo Yesu afise ubutore, afise ububasha budasanzwe. Niwe yaremye ivyo byose, niwe agiye kubirema bushasha, kuko ngo muri Yesu turi ivyaremwe bishasha. Yesu ashimwe cyane. Uwo rero niwe yatubereye umuhuza, nta wundi yari kubishobora. Dusubiye hariya mu Bikorosayi epfo havuga ngo namwe abari batandukanijwe n'Imana kera mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu kubw'ibibi yanyu nivyo mwakoze bibi, none yabuzurije nayo mu mubiri wiwe wa Kristo w'umuntu kubw'urupfu yapfuye, ngo abashikane imbere yayo murabera mudafise agasembwa mutagira ico mogawa. Yesu ashimwe cyane. Ico gikorwa niwe wenyene yaragishoboye, ngo kandi ibigize Imana byose nibyo byagize Yesu. Yarafise ubumana bwose, ariko twebwe ntitwashobora kwegera Imana, ariko muri Yesu Kristo Imana ihishije ubwiza bwayo muri Yesu, ibuhisha mu mubiri. Imana itwegera muri Yesu Kristo, hama adaducungura kubw'igikorwa kidasanzwe yakoze. Hariho kumbure bamwe babyibuka muri 2018 haravuzwe cyane mu televiziyo n'amaradiyo umugwi mu mupira w'amaguru w'imiyabaga y'imyaka 11 kugeza 16 muri Thailand barinjiye mu masenga mu magrote baja kuraba, kuko hegereye igisagara cyabo hari amagrote amasenga ari ikuzimu, umuntu ashobora kwinjiramo n'amatorche akagenda karaba, kuko capima ibirometero 3 canke 4 ikuzimu, guma winjira umurika na torche winjira. Bobo ntibinjiye cyane, binjiye ku kilometero kimwe, bagomba guhindukira, kumbe ntibabimenye iyo hanzi yo imusozi, kuba bari musi y'umusozi, bari muri aya masenga, imvura yari yaguye nyinshi yisegenya. Babona yanzire yo gusohoka, ahubwo bariko barategwa n'amazi, bahunga binjira epfo bahunga ku birometero 4. Abavyeyi barahebura ati bana ko batatashe, barabazanya bati kumbe bajanye na kocha umwe, binjiye muri ajya masenga, baragerageza kwinjiramo basanga amazi gusa, hari bloke. Isi yose irakorana, abahinga ba plonge sous-marine bajya bibira, bafise bomboni bahemeramo, baraza barondera imisi 7 8 9, ku munsi gira 10 umwe muri abo yibira aserutse ahantu abona ko amazi ashobora gushira umutwe hejuru, asabona ngabo bari ndani ku birometero 4 inyuma y'imisi 4. Inzara yari kirabica, ariko bose bari bakiri bazima. Hatangure rero effort idasanzwe, abantu barenga 100 baba marine bazi kugira ijya plonge sous-marine, baragerageza kubakurayo. Hama kubera byasaba bomboni 2, kuko hari kure ntiwashobora guhashikana imbomboni imwe, hagati hari ahandi hantu baca bahindura kambara imbomboni ya 2. Rero barazanya amabomboni, bashira indya, bashira imiti, bashira amazi meza, ariko ntivyari byoroshe ko bakurayo. Muri ibyo bikorwa byose abo marines bagira ivyo kwibira plonge sous-marine, bari basa nabiko bariheba bati tukiza abo bana tubakize, naho ubuzima bwacu tubushira mu kaga. Niko byagenze. Witwa Saman Gunan yafise imyaka 40, ariko arabafasha muri ubwo buryo, hama impwemu ziramuheramo, ariko aragaruka avuye kubashira utwo kurya acarapfa. Ariko bukeye bwaho umunsi wa mbere bakuyeyo 4, uwundi munsi 6, uwundi munsi abasigaye bose baba bavuyeyo amahoro. Bavuyeyo bose bati uwo Samani yatanze ubugingo bwiyo kurango twebwe tubeho. Turabona igitanga tusa n'abazutse, bose bari bihebuye. Bavuye ku munsi ugira 17, bamaze kuba ikuzimu imisi 17. Imana ufashe cyane.
uwo Yesu yinjiye aharakaga ararinda mbere atanga ubugingo bwiwe kugira ngo jewe nawe turonke ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Byari ibintu bidasanzwe, afise ubutore budasanzwe, ariko kandi yagize ukwitanga kudasanzwe. Hariho uburemere rero bw'uburyo Imana yakoresheje mu kutuzuza nayo. Yabigenjeje gute? Nuko nyene yemeye gutanga umwana wayo kinege kugira ngo adupfire. Navuze nti igisagara ca Mariupol yemeye Yesu kuza aho hantu harakaga, atangura kuremesha abantu, atangura gukiza abantu, ariko kandi arasanura n'ivyononekaye byose, agenda arabisanura kimwe kimwe. Yesu ashimwe cyane. Uwo ni udasanzwe, ariko kandi ubwo rupfu rwo ku musaraba ni ikintu kigayitse, ni ikintu giteye isoni, cyazazaniye benshi. Abakuru bo mu isi bibaza ngo ni ubupfu. Ugiye hariya mu Bikorinto, nta mwanya dufise wo kuhasoma kuko umwanya uraheze, ariko ugiye mu Bikorinto ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 18 ngo kuko ijambo ry'umusaraba kubahono ari ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni ubushobozi bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ubwo buryo yakoresheje bwari bw'igitangaza, bwari uburyo ata muntu yashobora kuziga ati agakiza kazoca muri uko kwicisha bugufi, muri izo soni zo kubambwa isanzure ari gusa. Ibyo byose isi yita ibigayitse ubupfu nibyo byahinduwe ububasha bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nibyo byahinduwe insinzi y'Imana, nibyo byahinduwe agakiza kacu no gukira kwacu. Hama ikigira gatanu, uburemere bw'umwimbu canke ivyamwa byavuye muri uko kuzuza. Mu Kolosayi ngo ku gice ca mbere aho twasomye ku murongo wa 20, kandi yahimbawe no kumuha kuzuza byose nayo ari byo mu isi ari byo mu ijuru, izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe. Icambere dufise ni amahoro ku Mana, impore kubw'amaraso ya Yesu. Ibindi vyamwa ni uguharigwa ivyaha, ukwitwa abana b'Imana, ubugingo budashira, turi ivyaremwe bisha, turi hanga rishasha, turi umubiri wiwe aho mwisi yari wo shengero. Ivyo byose twasomye aho mu Bikolosayi ati kuko Imana yahimbawe nukunengesera kwayo kose kuba muri we, ngo niwe mutwe w'umubiri, niwo shengero, kandi niwe tanguriro, niwe mfura mu kuva mu bahapfuye. Hari ihanga rishasha rero ry'Imana aha mwisi, ni si hanga uvukira mu buryo bw'umubiri kujya kw'abayuda, ariko ni hanga rigizwe n'amoko yose, abazungu, abashinwa, abahindi, abirabure. Ni hanga rigizwe n'abizeye Yesu Kristo bacungwe n'amaraso yiwe. Yesu ashimwe cyane. Abo rero nibo bantu bashasha Imana yahasize, nibo mubiri wa Kristo aha mwisi, abo kuduza ishimwe ryiwe no kwamamaza ubwo butore bwiwe. Uwo kandi ubundi mwimbu wabaye nuko adushikana imbere y'Imana tutagira gasembwa. Yesu ashimwe cyane. Hambavu yabijya byose tuhaje kuvuga ubugingo budashira, kwitwa abyaremwe bisha, kuba umubiri wiwe ngaha mwisi, nta wundi yabishoboye. Yabuzurije nayo mu mubiri wiwe kubw'uburupfu yapfuye, ngo abashikane imbere yayo muri abera, mudafise agasembwa, mutagira ico mwogawa. Imana ishimwe cyane. Baririmbyi karibu ndarangije. Ivyo nivyo vyamwa, ivyo vyamwa vyishura uburemere bw'ikibazo twari dufise, uburemere bw'igikogwa, naho cyari igikorwa kitoroshe yaragishoboye Yesu Kristo, kandi kubw'ubutore bwiwe yarabishoboye. Imana yakoresheje metode isi itaziga ko ishoboka, ariko byarakoretse. Ariko kandi naho byakoretse ubu hari ivyamwa byavuye muri ivyo bikogwa, ari jewe na wewe nimba wamwizeye. Ariko tugarutse kuri wa mugani Yesu yacira abafarisayo, kubazo kwanka uwo mwana w'Imana twarungikiwe,
hasigaye iki? Hasigaye urubanza rwonyene. Na Yesu mu kubacira urubanza siwe yabacira urubanza, yababwiye ati mumbwire abo bantu bishe umuhungu, bishe Samuragwa, bishe umuhungu wa nyene umurima, mbega ikibakwiye ni giki? Bonyene barishura bati abo bakwiye kwicwa, umuzabibu ugahabwa abandi. Mwene data, ntube muri abo barindiye urubanza gusa kurakirwa n'iyo Mana kuko wansewe Yesu, ariko ube mu bamwakiriye baronse umuzabibu mu nyuma, bashobora kujya kuri ayo mashurwe yose. Inkuru ya nyuma yo kurangiza, hariho ahantu muri Chile, muri Amerika y'Amajepfo, hari ubugaragwa budasanzwe burimwo imisozi y'umucanga, nta kintu kihamera. Hashobora kumera mara imyaka 20 canke 30 imvura atanirima ry'imvura rihaguye. Ariko muri iyi minsi imvura yarahaguye inyuma y'imyaka 14, kandi yaguye ku bwinshi, ahantu h'ubugaragwa h'urupfu. Mbere ikijya kiyaya bacita cari hagati y'imisozi nyene y'ubugaragwa nyene, bacita ngo ikiyaya c'urupfu. Ariko imvura ipfuye kugwa, bukeye haciye hashurika amashurwe menshi ya move, wamenga ni paradise, wamenga ni jardin nziza. Haciye haza n'ivyatsi, harahinduka rwose. Abahakikuje bose bati kuva mbaho sinabwabona ibi bintu. Ni igitangaza c'Imana. Ijambo ry'Imana rimeze nk'imvura rivomera umutima wawe. Wewe ukeneye ivyo vyose, ukeneye wo guhuza n'Imana, wari muri ngorane zimeze uko nuko twaheje kudondagura. Uno munsi ijambo ry'Imana ni imvura ku mutima wawe. Imana igomba ko mu buzima bwawe, mu bugaragwa bw'umutima wawe, hoshurika amashurwe meza. Yesu ashimwe cyane. Numwanya mwiza wawe kuza kwakira agakiza, kugira ngo uwo muhuza uhure n'uwo muhuza kandi aguhuze n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uno munsi ushobora kuja imbere y'Imana atagira gasembwa, ushobora kuyizera ukakigwa, ukagira ukwitwa umwana w'Imana. Ariko kandi mbega wewe wamaze gukizwa, uraha agaciro ivyo byose ico gikorwa uko kimeze, canke ugenda nk'uko isi igenda, canke ugenda ufise ivyifuzo nk'ivyo mu isi nyene? Ntiyaje gusa ngo adukize rwa rupfu rw'ibihe bidashira, yaje kugira ngo ahindure ingeso zacu, yaje kugira ngo adukure mu buja bwa Satani, yaje kugira ngo aduhe umutima musha. Mbega uriko urabigenderera? Waratahuye agakiza kawe, agaciro kacu? Numwanya wawe nawe nyene wo kwitwatura n'Imana. Kaze mwene data, ijambo ry'Imana riheje kuvugwa, hasiga umutima wawe. Hari imitima yumye ngaha ikeneye imvura y'ijambo ry'Imana. Hari imitima yumye ikeneye gushurika uno munsi. Woba wagendeye mu bibazo byinshi, iminsi myinshi, ariko uno munsi ni umunsi wawe wo gukirwamo. Wewe ugenda nawe nyene udashaka ayo mazi y'ubugingo, kandi warayanyoye, garuka kuhoraho akumara inyota. Waragiye mu bindi bitakumara inyota, waragiye hirya nino urarondera, ariko isoko ry'ubuzima ni ngaha kuri Yesu Kristo. Kaze mwene data, kaze uze ngaha imbere uvugane n'Imana. Ntiwiyumvire amaso y'abandi bantu, vugana n'Imana yawe, muremyi wawe. Wumvure uburemere bw'igikorwa, wumvure uburemere bw'ikibazo, wumve n'uwo ubutore bwiwe, uwo muhuza. Umwanya mwiza wawe mwene data wo kwitatura n'Imana. Kaze mwene data.